iki cegeranyo twakoze gakorwa n'abahinga tuzogishikiriza umukuru w'igihugu, tugishikirize umushikiranganje wa mbere, tugishikirize umushikiranganje ajejwe iby'ubutunzi n'abandi bose. Iki cegeranyo twakoze tushaka tubahe bimwe bimwe biri muri cyo kugira tuce tubishikiriza abatwara. Ubwa mbere iki cegeranyo cyakozwe twahereye kuraba ingene ifaranga ry'Uburundi ryagirira atagaciro kuva mu mwaka wa 2013 kugeza itariki 16 z'ukwezi kw'icenda uyu mwaka turimo. Turavye rero ukungene ifaranga ryagirira atagaciro, ubwa mbere twababwira yuko mu mwaka wa 2013 idolari ry'abanyamerika ryavunjwa 1608 kudufate kuri mwe bita taux du jour. Uno munsi iryo dolari nyene rikaba rivunjwa 2900 kuri kijya twita taux officiel, ni kuvuga bijya biciro bishingwa na BRB. Mwico kiringo nyene amafaranga aya twita isoko twita marché noir, ifaranga ico gihe mu mwaka wa 2013 byaraduze, byari hafi ku 2800 rigenda riraduga. Uno munsi aho tugeze riri ku 7,100 rimwe. Tugeregeje no kugira ico twita ibyo kwijana, ifaranga ry'u Burundi dufatiye kuri iyi marché officiel, roto officiel, ryataye agaciro kuri 80.3 kwijana. Aho ni kitwita dépreciation monétaire. Aho ni kuri roto officiel. Kuri ro marché parallèle dufate kuri ibyo biharuro nababwiye, dolari ico gihe yavunjwa hafi kuri 2,900 ariko ndababwira ubu riri kuze 7,100 kuri ro kuvyijana biya bita pourcentage. Ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro, la dépreciation monétaire, ku rugero rw'335 n'ibice 5 kwijana. Murumva kwico kintu ari kintu giteye ubwoba cyane. 335 n'ibice 5 kwijana. Ibi rero ni biharuro by'abatwita abantu atari nkandagira bitabo. Mugabo reka tuje ku bintu umuntu wari wese ashobora kumva gutahura. Tuje ku isukari. Isukari murabizi neza yuko hari igiciro ca leta hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3, biraduga bija kuri 5. Urumva nahone hariho marché noir, hakaba ibiciro do mu bijya abantu bishingira, hakaba n'ibiciro isoko nyene yishingira le marché. Isukari kilo wasanga igwa hagati y'ibihumbi 7,
mugabo buhoho leta yaciye ibiduza yo nyene bishira ku 800. Iyo ni isukari mwarabibonye namwe ibyo ni byavuga cyane. Ubu rero ko leta yashize ku 800, ibyo ari byo byose izoja ku 10 na bingahe. Isima muragenda murabe isima, umufuko wa Buseko fatiye kwiyo, reka mfatire kuri Buseko na Dangote ivunjwa igugwa isuka isima igugwa 45,000 ibiciro leta yashinze. Ariko kw'ivyo biciro leta yashinze, umufuko wa Buseko ugugwa hafi 70,000, Dangote ugugwa hafi 85. Urumva rero ivyo ni ibintu hari tuvuze ivyo. Tugiye ku mamedikama, no kuvuga imiti nayo nuko. Ugiye ku binyobwa vya Brarudi zibi inzoga canke ibindi navyo nuko. Nukuvuga wogenda kuja ku bintu byose birondegwa, ibintu byose mu ijambo rimwe bikenera ikintu matière première, cyangwa bikenera nanse kuja mu biharuro vyirwa biramena umutwe abantu, kuko mu idokima birimwo. Mugabo nashatse gukoresha ururimi rwumvikana kugira ngo abantu bose bavyumve. Uno munsi ikiro c'amatunda cyahora kigugwa ibihumbi biti, mu myaka nk'ibiri 3 iheze cagugwa ibihumbi 2, uno munsi igeze ku bihumbi 7 ikiro c'amatunda. Ivoka mwese murabizi mu mwaka wa 2013 yagugwa amahera 300, uno munsi ku bihumbi 2 3. Narabonye mbere n'ivoka ku bihumbi 5. Kandi murazi neza ko leta yafashe umugambi wo kurima amavoka menshi. Ibi bintu rero umuntu atabona ko ari kibazo ku gihugu no ku banyagihugu, jewe nibaza yuko yoba vy'ukuri adafise amaso abantu bose barabisha. Ibi rero ndababwiye ivyigwa vyakozwe n'abahinga ba Urikome vyerekana neza yuko ama institution publique asanzwe akurikirana ibi bintu vy'ibiharuro mu buryo macroeconomique. Dufatire kuri BRB ijejwe la politique monétaire, dufatire kuri INSB ya Institut National des Statistiques, dufatire no ku bindi bigo nka PAM, muzi ko ari ikunda kuraba cyane cyane kugira ibiharuro bijanye n'ibintu by'ibifungurwa, eka n'ibindi bigo byose nka Banki Mondiale, FMI n'ibindi. Aha mu Rwandiko baravyerekana ibiharuro byose turiko turavuga biva mwayo ma institution, kandi turabikorana kenshi kuko twama turi mu manama no mu vyigwa dukorera hamwe. Rero ico twabonye kiva ku ibi bintu by'itakaza ry'agaciro k'amafaranga y'u Burundi, iki twita la dépreciation monétaire, nuko imvo nyamukuru zibiri zihambaye. Iya mbere ni irikena ry'amafaranga y'agaciro ku buryo bugaragara, la rareté des devises mu gihugu. Ibi bintu rero ni ibintu bigomba guterwa umuti. Nico gituma navuze nti sinashaka kuja cyane mu bintu by'ibibazo, mugabo nashaka kuja cyane mu bintu by'inyishu, nivyo nagomba kujamo. Ubu rero turavye ibibazo bihari, mwese murabona nabibabwiye, nta numwe atabona ko ubuzima uno munsi umukozi wa leta canke n'umukozi wari we wese, namwe bw'abamenyesha makuru rega muri mu gihugu murabibona. Nukuri ubuzima abantu busa n'ubwabananiye. Kubera iki? Kubera iyi urumva ifaranga ry'u Burundi kuva mu mwaka wa 2013 kugeza uno munsi rimaze guta agaciro ku rugero rw'amajana 35 n'ibice 5.
kuko burya ijya marché parallèle burya niyo marché y'ukuri, kuko murabizi amatière commerciale et amatière économique ico bita la politique commerciale usanga la loi de l'offre et de la demande niyo ifixa ibiciro, niyo yerekana ikintu nyakuri. Urumva leta nayishinga igiciro cy'igisukari, iyo sukari itabonetse ntibikunda, mugabo nk'ibisukari yoba nyinshi ubwo nyene ibiciro bigabanuka. Ntimubizi ibitoro ndadufatira ku bitoro, murabona yuko essence yahora igugwa ku litiro 4,000 kuri marché officiel, mugabo marché non officiel yagugwa gute? Murabizi ko litiro nusu yagugwa hafi 30,000, mugabo mazutu uno munsi essence yabonetse, mugabo n'umwanya muto, ejo uzosanga nayo yasuye kubura. Ndetse navyo twifuza ko vyoboneka, mugabo rero ingaruka mbi z'ibi bintu ni nyinshi cyane, haba ku butunzi bw'igihugu, haba no ku mibano.